bamaze kuba batakaza umugabo witwa Diaz Marulanda umusore w'umunya Colombia. Diaz Landry yageze neza na neza mu gisagara c'Munich mu gihugu c'Ubudagi gukora ibijanye n'ibipimo na vy'amagara muri equipe yitwa Bayern Munchen ku miliyoni zababa 75 muri equipe ya Bayern Munchen y'umumenyereza Vicente Company. Equipe ya Liverpool irarekuye umugabo witwa Diaz. Jewe nemeza yuko numwe mu bawinga novuga ngo mbonesha amaso be na Sadio Mane ku ruhande rw'ibibamfu ni baba winga novuga ngo Liverpool itunze nkishimira nkavuga ngo turafise umuwinga tugomba gutuma muri equipe yari yose tugiye guhura yaba Real Madrid je Barcelona canke nizi za Paris Saint-Germain equipe yose akomeye. Uno munsi rero je ndabifata nka eshec ikomeye cyane equipe ya Liverpool bakoze peu importe ivy'amafaranga aguzwe, peu importe ico kuvuga ngo uburusho bwabonetse muri equipe ya Liverpool nyuma yo kubagurije umugabo witwa Diaz cyo byose ndabifata nk'imfa gusa. Umugabo witwa Slot je ko mwaka uheze no mumenyereza yatwaye igikombe ariko tutemeranya n'ama decision personnelle afata, ariko rimwe na rimwe bavuga yuko ubwabo bw'umugabo ari bwo buryo bwiwe ni yafata decision zikamuhira wewe akafata decision ubona yuko mengo hari ivyo yononye mugabo bigakunda aho nta kintu kimwe cyo kumukondana ubufise mugabo urabo no munsi dutanguye saison dufise umugabo witwa Mohamed Salah wigishirira caka, ariko twatanguye saison tufise Diaz n'ubundi wigishirira caka, kandi ndemeza ngo Diaz atagize imvune. Diaz twabona umuvuduko yarajeko iyo adahura na perturbation z'umumenyereza twari kuzorangiza saison n'imibiri dufise Diaz afise ibitsindo 20 cyangwa 30. Mugabo no munsi harabaye ikintu citwa kuburabuzwa n'umumenyereza yitwa Slot mu ntumbero yo kurondera umwanya w'umugabo witwa Cody Gakpo. Kugwa ibubamfu kinishwa nk'umufonefu, kugwa ibubamfu kinishwa iburyo, kugwa ibubamfu ukabona ngo Diaz ariko araburabuzwa muri equipe ya Liverpool. Mugabo performance ziwe zimwemerera kwitwa Polivara. Diaz ntiyigeza kubwanja atakaza nivo, arakinya nk'umufonefu Diaz arakuha ivyo bitsindo, arakinya nk'umuwinga w'iburyo Diaz araguha ivyo bitsindo, none hibubamfu kubera ni mu winga de formation ku numero 11 nta kintu nakimwe atari ko aratanga. Uno munsi rero ageze ahantu winjije Florian Wirtz, winjije Milos Kerkez, winjije Jeremy Frimpong, bientôt Alexander Isaac nubwo tuba turiko turabona mengo nta progression. Nkiyumvira est-ce que je uno munsi nemeza abantu ngo tugiye kuronka igisubizo cy'umugabo yitwa Mbeme nahugoye kitike nari nibagiye. Sishobora kwiyumvisha yuko twaronse nta kintu na kimwe kiriko kiraza cy'umusubirizi yitwa Diaz w'umukinyi yitwa Diaz muri equipe ya Liverpool. Hano rero mbona ego urakoze izo recruitment zose bamwe winjije nawe urageze gusora mugabo cyusohora elema isumba izindi zose ugire winjiza muri equipe ya Liverpool. Diaz si au niveau ya sens dobi sinomugereranya na Isaac kuko Isaac no mu numero 9 mugabo mu bijanye no gukina umupira sishobora kugereranya Isaac no mugabo witwa Diaz, kandi ndemeza ngo muri recruitment zose Liverpool yokora Isaac no bwo kwinjira. Izi recruitment zose zakozwe Isaac ni mwiza gusumba Wirtz, ni mwiza gusumba Hugo Ekitike, ni mwiza gusumba undi wari we wese rero muri equipe ya Liverpool. Jewe nkabona ngo isohoka ryo mugabo witwa Diaz harabaye perturbation z'umumenyereza, ariko haranabaye novuga ngo ico no kuyita uburangare bw'indongozi za Liverpool ibishobora kuzoba kutasher gusuriza umugabo witwa Diaz bikaba na ngombwa yuko ubona yuko equipe ya Liverpool igiye mu nyubako zishasha turi kumwe n'umugabo witwa Slot bizonagorana ku giti canje mbona yuko gusora Diaz ne sheki ikomeye cyane ku mugwa. Ya kumbure turaza kuba turondera notre grand frère Gisa Stivo numwe bakoze cyane bakadasoka equipe yitwa Liverpool. Anafise kumbure byinshi yo navuga ku isoka rya Diaz Marulanda muri equipe ya Liverpool. Kumbure mbere uko duhava tunamutora ku murongo wa telefone. Uramutora ku murongo wa telefone? Ku murongo wa telefone amaze kwanda mutora notre grand frère Gisa Stivo tukuramutse cyane Gisa. Tumeze neza no kuri PJ Classic FM. Uramutse Landry, uramutse na Mike abasore bawe turahari. Ewe Diaz wanje baramutwaye simbone ico nzosigara nishimiye. Sindakumva ndiko ndakubwira nti Diaz wanje baramutwaye simbone ico Slot azonsigurira mu mwaka w'inkino ugiye gutangura.
ndumva umenga ibirere ariko ntibirero mengo ntibihagaze neza. reka dusubira tugerageze turabe ko biri bukunde kirere dushe kumutora Gisa Stivo Lomeke neza. ndumva ibirere umenga ntibihagaze neza cyane ariko ku murongo wa telefone tugira tuganire na Gisa Steve Lomeke kumbure kuri ino dossier ya Liverpool ngira ngo afise ko byinshi ahitubwira ko na cyane ko ari umwe mu bakozi cyane ba equipe yitwa Liverpool. yavuga ati kipe ya Liverpool ubwo niyo bikoze amakosa akomeye cyane kurekura uwitwa Diaz mu Rwanda canke se bari yageze ko ava muri projet. Gisa Stivo nibaza ko waritsaho. Yes, meze neza haza. Ya meze neza cyane. Muranyumva mwese nibaza ko je kubera ndi ruguru ntariko ndafata neza. Turakumva ibintu bimeze neza. Okay, meze neza mwese ngaho. Neza cyane atakibazo. Abana mahoro. Yes, usanze turi kuri dossier muri equipe ya Liverpool isoka rya Diaz Marulanda mbega hari yageze kasoka canke equipe ya Liverpool ubwo yobimusubirije neza mukuzana ugwe kitike ariko aravugwa umugabo azwi izina rya Alexander Isaac ashobora kwinjira nawe nyene. Eske we yobahombye canke equipe ya Liverpool niyo yobihombye gutakaza umusore azwi izina rya Diaz Marulanda umunyakolombia? Ariko se wewe bajije gutyo umuntu yitwa Isaac ubona yaje. Isaac naraza ariko biriko biravugwa ko recruitment yiwe irashobora gukunda anatanda amaze kuba akundi witwa Ugo Ekitike. Ugo Ekitike na Luis Diaz ni profile zibiri zitandukanye. Cyane ko mwari umusatirizi wundi navuga ngo ari umukinyi w'umuwinga. Tanagiye no kuma position yaho bakina. Ego. Mu bintu Richard ariko arakora ajejwe recruitment muri Liverpool. Mu bintu yakoze nanje ntakunze kandi benshi mu bakunzi ba Liverpool batakunze ni ugushobora kwerekana yuko yosohora umuntu yitwa Luis Diaz. Sinzi kunyumva? Ndakumva. Kuko Luis Diaz kuva muri 2020 yinjira muri Liverpool umukinnyi yerekanye ibikorwa bitari bike kandi yagoye icyo no kwita ama equipe adversaire benshi muri attacking system yiwe. Uravye n'ama statistics arabivuga. Nibaza ko Liverpool kuri ico kintu yakoze decision itarikwiye bivanye n'amasezerano Luis Diaz yari afise muri Liverpool. Luis Diaz byagaragaye mwaka weze ko umenyereza Arne Slot yageramo urabuza kenshi amuhindurira ikibanza yakina atangura kumukinisha nk'umufone cyangwa se nk'umuhava centre bigaragara ko ariko agerageza kurondera umwanya wa Cody Gakpo ubwo nivyo bari bimwe mu vyatumye Luis Diaz mu Rwanda ku ruhande rwiwe atangura kwiyumvira ko yosohoka muri equipe ya Liverpool. Ico ni kimwe mugabo n'ikindi cya kabiri nibaza ko ari decision administrative gusumba yuko yoba decision tactique. Uko tactically kuzana tiki atarakipati nimwe muri Premier League uzukuntu ni très exigeant ugaca ufata Diaz ukamutora agiye muri Bayern ahembwa 140 Anfield yahembwa 1000 bigera kuri 40 sivyo. Ego yari bikwiye nyuma yo kubura amarehemu Imani muye iruko dushira Diego Jota yari bikwiye yuko aguma attacking system menyereye abadefenseur ba Premier League. Yari bikeneye ko system yawe yose y'imbere yisigamwo Salah nyene mu gihe ku meza yawe warufise amasezerano matasha Luis Diaz ariko aragusaba akubwira ndakeneye miliyoni 80 gusa kugira ngo ugure Anfield. Bivuze ngo rero ni decision nibaza yuko ari ico waruhereye ko ariko ni decision administrative. Arne Slot nk'umumenyereza ngira ngo turi ngaho tukiri kwa muri PJ Classic ndababwira ati
Arne Slot uyu mwaka sinshobora kumuha amanota kuko azogendera kuri system ya Jurgen Klopp n'abakinnyi ba Jurgen Klopp, filosofi ya Jurgen Klopp. Uno munsi rero Arne Slot ashaka kuzana ubwo bwa mbere mu mateka ya Liverpool itanze amafaranga muri mercato angana gutya ku bakinnyi bo b'imbere gusa. Umwere uyu munsi kontra ya marketing yanse ubatangiye kuvuga yuko bashobora kuvanga Konate bakamwongereza amasezerano, bivuze ngo decision yo gusohora Luis Diaz bazoyibona oku ya shampiyona kuko Diaz ni umwe mu bantu bari bateye ubwoba ama equipe adversaire kandi birihutije kubona asohotse kuko equipe ya pressing yibitse ntashobora gupesinga nk'uko Diaz yarapesinga bya bitsinda yakina ndamutse neza ndamutengerageje kwibuka neza umuntu witwa Luis Diaz yari afise ibitsindo byinshi mu nkino nkeya yakinye. Uravye mu nkino yakinye namba nibuze neza mu nkino 148 yakinye yatsinze ibitsindo 41 harimo 29 yatsinze mu nkino 103 yakinye kuva mu mwaka wa 2002. Ucura aba statistique mwe muri hafi murabizi mwabiteguye ucura bivya ekitike muri saison imwe. Aho nyene bwana Gisa Stivo Romeke. Attacking system ya Liverpool bigaragara ngo ishobora kuba itakaje inguvu n'uburakare nyuma yo gutakaza witwa Luis Diaz Marulanda. Ubwo nitwotangura kwiyumvira nkuko bivuze ko bigaragara ko Arne Slot yubakiye kuri identity yari isizwe n'uwitwa Jurgen Klopp. Ubwo nitwotangura kwiyumvira ko kumbure ari umwanya mwiza uko Arne Slot atangura kugerageza ibyo na cyane ko bigaragara ko attacking system igiye guhinduka. Hinjije Florian Wirtz n'umukinnyi hagati mu kibuga mugabo asatira cyane, ashobora gutanga amasisi, ashobora gutsinda. Duvise Mosara tuzi ko afise iyo capacity yo gutsinda ibitsindo birenze 20 kuri saison, ariko kandi winjemo gwe kitike nawe nyene aratsinda. Apari yuko kumbura abantu bumva ko ashobora kuba desordre mu ijana n'ubusatirizi kuko abasatirizi bazoba bafise role presque zisa, ariko no musi twavuga ko Arne Slot agomba kuba ahindura attacking system cyangwa se system ya Liverpool akayishusho yiwe gusumbuko yari yaragumanye ishusho yo mugabo azwize ya Jurgen Klopp yari yarasubiri. Bo nibaza ko wese tabibona ko ibintu agisinya byaraboneka ko yemeye kugenda muri philosophy ya Jurgen Klopp kandi byarabaye in réussite kuko yaratwaye igikombe cha Premier League. Ni ibintu byiza hama ico uyu mugabo yakoze cyiza naco nuko hakosa relateur yiwe zanye quelque tukazana Frimpong ni imwe muri systeme nziza mugabo gutakaza Luis Diaz yari kuza gufashanya na quelque kujya ruhande mu gihe Sara ari kumwe na Frimpong kujya ruhande byari kuba atunziza gusa reka turabe kugira ngo turabe ko system y'umugabo Arne Slot aza kugira mugabo muri make tukivugana nakubwira ati it's a very bad decision for me kuri jewe nk'umufana umukunzi na Liverpool kuva kera. Ni imwe muri test ya mbere muri mercato tugize Liverpool yo gutakaza Luis Diaz kujanye n'inguvu, kujanye na performance, kujanye na contribution umuringa agira imbere. Nibaza yuko yari decision nziza. Turashobora gutsinda ibitsindo byinshi ariko ntidushobora gutsinda ibitsindo nk'ibyo bari kubona Luis Diaz ari bajya uko arametiriza buri defense wa Premier League ari hajya arametiriza ya cyane ingufu za Premier League. Ekipi yavuye mu Budage, ekipi yaciye muri Paris Saint-Germain, ekipi yaciye muri Lille. N'umwana deja uravye na gabari yiwe so kuja kugwana nabajya uravye uburebwe burya no kureba rwo gukina kuri nefu nkaba Peter Pool
bande nk'aba Rodriguez ufite umukinnyi wo kuja muri ya peti yo mu Bwongereza. uno munsi bwana Gisa n'amakenga twogira nyuma y'isohoka rya Luis Diaz mu gihe twabonye ko Darwin Nunez na Mohamed Salah byaranse ko babana bose n'abasatirizi bakeneye kuba top scorer. Mbega uno munsi nyene Ekitika ashaka kuba top scorer ukongera ko Mose arashaka kuba top scorer, nivyo umwanya n'umwanya Darwin Nunez ashobora gusohoka. Ubwo iyi desordre twabonye hagati ya Darwin Nunez na Mohamed Salah sinaho twokwitega hagati y'umugabo azwi izina rya Mohamed Salah ndetse na ubwo Ekitike probablement twitega iki hamwe na Alexander Isaac yo kwinjira tuzi nawe nyene ko afise ikarite. Mohamed Salah n'umukinnyi twabonye ko afite filozofi iri ku rwego hejuru sportivement, kandi ariko arasaza. Uburyo umaze kuba kuri top niveau kugeza muri sezo zigeze kuri 5 uri kuri top level, uyu munsi ntiyarakeneye umuntu aza kumugwanya canke kuba yo ariko Diaz yaramaze kugira icicaro, yaramaze kugira izina, nawe yashaka kuba umwe mu bantu bashobora kubakirwa ko Liverpool, bashobora kwibakirwa ko ubuzima bwa Liverpool. Ariko no mu gihe Luis Diaz yari ko arakina afite ibibazo byinshi mu muryango badepinze ntibashimuze bajya ababyeyi biwe, yaraza cyane papa wiwe komeye, bivuze ngo n'umwe yari afite filozofi ikomeye ishobora kubakirwa ko icyo no kwita forwarding system imbere. Rero uyu munsi Hazard, Eddie ndetse na Landry ndetse na Mega Jugujuga ngaho ameze neza cyane. Biro d'abord bantu bigabanya rijya ko tibagwaye, urabona ko bitagukwira neza bivanye n'ibintu usigaranye ufise ukiri. Ndi muri sport gusubirira Diaz muri Liverpool. Ubaza ko ari uko gutaje icyo nakubwira nuko naho twotsinda icyo bita ratio system y'ibitsindo muri ekipe ya Liverpool bizogabanuka gusumba uko twabona icyo no kwita Luis Diaz ari hariya afatanyije na Wits hariya afatanyije na Frimpong ndetse na Kekes hariya. Twese dufite ekipe zo twatsinda igikombe. Bona Gisa turangiriza kuri ekipe ya Liverpool nkundire ngenda kwa Jaka Kanu. Twavuze ku vya Luis Diaz, twavuze ku busatiriza, ariko inyubako za Liverpool muri no saison nyuma yo gutakaza Trent Alexander-Arnold mukinziza Frimpong, ariko kandi mukinziza umugabo azwi ku izina rya Milos Kerkez umunya-Hongria, Yicujije no vuga ngo Florian Wirtz. Inyubako za ekipe ya Liverpool twitega iki ko bigaragara ko na Ibuko na tena bashobora gutera umugongo Liverpool nkuko uno musore yitwa Trent Alexander-Arnold yashoboye kuba bikora nka ekipe ivize igikombe cya English Premier League, nka ekipe twiteze kugera kure muri Champions League akugwamwo ala surprise na ekipe ya Paris Saint-Germain. Ubwo haruhande y'utu tunenge ubona mu busatirizi inyubako za Liverpool muri rusangi ni ekipe twokwiteka kiki umwaka uza tutitaye ku busatirizi bwayo. Team PJ Classic nemera kandi nkunda n'abafana banyu ko barawumviriza no kwibarabara ahantu ntaha kuri true ahantu haraho mu gasaro karaho baguma bumviriza amakuru ya PJ Classic ndetse n'ahandi hose. Reka nabwira ikintu kimwe, namba shwa nziza zakozwe n'umumenyereza Anne Shot, kandi amakuru mfise atavangiye yari amasezerano y'umuntu yitwa Arne Slot ndetse n'umumenyereza wa Real Madrid avuye muri Liverpool Xabi Alonso. Yabwiye ati jewe nkaza ngaha n'amasezerano nagiranye Kerkez ndamukeneye, ariko kandi Frimpong namutwara na Wits cyane. Namba nziza zakozwe nuko renforcer ikintu kwa abarasero cyangwa bakina ku mpande muri defense ba Liverpool. Ko bigaragara ko bari bashaje. Umunsi ndagagaze ko ku maguru yanje abiri sindegreta kuba Alexander Trent Arnold yaravuye muri Liverpool, ahubwo ndashimagiza cyane Richard Hughes ndetse n'umumenyereza Arne Slot ndetse na management staff yose kuba bariyumviriye kuzana Frimpong. Frimpong n'umusazi, Frimpong ni igikoko, Frimpong ni mubi, Frimpong ariruka, Frimpong aragucenga, Frimpong aratanga assist, Frimpong aratinda. Kerkez ariruka, araka video kariko karasikira cyane. Kerkez na Konate bariko bariruka kugira bakore kuri ligne d'arrivée.
abandi bose baragerageje kubikora mugabo Kerkez yarakize umuntu yitwa Konate nimeka yuko speed ya Konate n'undi yari ihagije ntisinini mugabo nambari decision nziza yakozwe na management ya Liverpool no kuranforsa zijya mpande Alexander aragiye haje Frimpong afise amanota meza n'ibyaro byiza kumucumbya muri season Kerkez araje nivyo hari umuntu witwa Robertson yamaze kuba na vice captain ariko hari Simicas yaratarabona neza icyo ariko arakora Ngo Kerkez amenyereye Kerkez aramenyereye aba wingers bose bameze hariya it's a very good decision bakoze hanyuma ikintu ngeneye kimwe naho Konate yogenda naho nde yogenda Kwose yaragiye ariko nkeneye Mark Gehi mu kwa mbere bamuzana ayima ngomeze hariya inkingi za mwamba nkubite ma equipe rafa passe nabatwaye hariho difference y'amanota 10 ubushaka gushira mu 20 mu mwaka weze nakubwira ko waguze umukinyi mwiza uzwi izina rya Dominic Soboslai ndakubwira rero Gravenberch muri equipe yawe ya Liverpool no mwaka ndakubwira undi mukinyi agomba kuba mwiza byanga bikunda Ariya ugomba kungira sporting director wa equipe ya Liverpool. Oya mbwira kugira numve ko kwiya mahirwe. Kari benshi babisaba. Ni benshi ari gusaba. Harimo na Landry ngaho hafi nawe. Nazana ya mahirwe yiwe twumve. Nugura Mark Gehi ndifatikanya nawe muri defense centrale. Inde Nugura Mark Gehi ndifatikanya nawe muri defense centrale. Cyane kabisa na mukinyi. Birashoboka. Birashoboka cyane. Bwana Gisa Stivo Lomeke ndagushimire cyane ku mwanya waduhaye kumbura akajambo kanyuma ku bakunzi ba PJ Classic FM ni nama sport chance sport zone muri rusangi. Twebwe twamadushima kubana nawe kutuba hafi n'ibindi bigiye bitandukanye na cyane ko muri sport twadukeneye benshi novuga ngo mu vyumviro byo bigiye bitandukanye. Akajambo kamwe ku bakunzi ba sport zone muri rusangi. Ndabakunda. Bari bagukumbuye ariko. Kandi ndabafana. Nereye kuri mwebwe ndabafana muri abasitari banje aho nzura namwe nzokora ku birenge ndabereke respect. Natwe turagufana cyane. Aya kundi ba sport zone ho nama naciye ahantu hose urumva mbwa urumva ndashaje abantu bakimenya kandi nabyiza. Atarumviriza ukuntu ariko baravuga ati abahungu bararenze. Ariko hari ukuntu umenga abantu babafitiye ideni ubayisezerano niburi rimwe mu kwezi tukwitege hano Koreka isezerano hanyuma tukarekera ibyo tubabikiye ko umengo PJ Classic n'umuryango wanje n'ubu kontra ndacayifise n'ubu ndahembwa umwanya nashobora kugaruka asante sana niyo ni nkuru ego mubaza mwatwa turi kumwe na director kuri telefone ndi kumwe na mama representant na CEO anytime I can make my comeback. You are welcome bro. niyo ni nkuru utangaje muzonyakira no cyane oya kimwe cyonyene reka ndabatera amashugwe kandi sivyo kubabeshera uko murakora akazi keza uyu munsi umuntu ashaka kumiriza amakuru y'inkino meza atomoye arimo ubusesanguzi bwiza bya bindi byose twamwa tuvuga nukuri you are doing a good job mubandanyirize ngaho hanyuma abakunzi ba PJ Classic ntibaje kure ndabona abakunzi ba PJ Classic batigera bahindura inshinge zabo hanyuma y'amakoti muzoyambare mu minsi ya vuba ntwara ikindi gikombe y'amakoti ya bleu abakunzi bayabahaye bako bambika amakoti ya rouge hanyuma tugenda celebrate. Urakoze cyane bwana Gisa Stivo Lomeke. Ndabaza akabazo kamwe yego bya bintu nahora ndababwira ati reka nkundisha abakunzi ba sport PJ Classic hanyuma n'aba bahungu b'abasire batari turi kumwe batatu Landry
nawe Hazard ndetse na Kajugujugu n'abakundira abakobwa byo babigenze he jewe muca narushinga vuba cyane ikibazo nuko ari wanyarutse kukwishura nagira ndaguha umuco bamaze kumubenga kabiri oya ibyo wowe nako utavuze inshuro ziwawe ko mfise n'ama message bampaye je nanje mariage yanje yarasivye hagiye ari mariage yari dote dote yarasivye uherutse Landry wa mwana wo muri Asiatique yaguhevye ngo kubera yuko ngo iyo message uyibike inbox. Asante sana Gisa Stivo Romeke. Ndabashimiye cyane hanyuma kubantanye mu gihe byiza abakunzi ba PJ Classic ndabakunda cyane whatever ndamutse abantu bo mu Gasaro kuri 3e kumutakura Agasaro gutangura hafi y'agasoko abantu babakurikirana cyane. Asante sana. Yes, yari notre grand frère Gisa Stivo Romeke. Mukunzi akomeye cyane wa Liverpool. Tuganire benshi kuri Liverpool. Tuganire byinshi avuga ati ariko ari Destiny sokajya Luis Diaz. Oya nanje ndi Destiny ya Gisa pe. Ariko ico no babwira nuko narababwiye ko je ndi kumwe na Bayern. No. Winga imwe Michael Olise iyindi winga Luis Diaz ma Rwanda ariko ni ku nimero 9 Jamal Musiali inyuma yiwe. Ndemeza yuko Bayern Dominique iraronse. Musagaruka ryari bijya. Ahagarukira hose no kwagaruka na forme buri gihe. Ico ndemeza yuko Bayern Dominique iraronse igisubizo ku ruhande rw'ibibamfu. Nawe uzoyifana. Oya. Fise ubwoba ko muzoyikunda kundusha nkuko mwakunze. Aho Diaz azoja nzomukunda gusa sinzomukurikira. Asante. Ni ivyo rero kuri equipe Liverpool naho tugira tugarukiriza amakuru yacu ko tugana tubwiye abantu yuko tuko turamenyesha umwe marenze ibindi ndimo zo guhegeza Imana ariko arakora cyane yitwa Yannick Yuta. Yannick Yuta rero izina ryo kuri risobanura nyishu Yannick ni muri indirimbo za gospel. Manitse indirimbo n'amafilme muhinyanyuzo y'umuziki akongera kandi akabona umuyobozi wa Records inzu y'umuziki ikora cyane aho ikorera warashaka n'indirimbo ziwe. Yandika n'indirimbo zishingiye ku mwemu akavuga Yesu cyane anyanyura neza cyane imiziki kandi arazirimba ku buryo ijwi ryiwe rishikira umutima. Aheruka rero gusohora indirimbo yiwe nshasha yitwa Ni Wewe. Ni indirimbo yo gushimira Imana ivuga ubudemuka bwayo mu buzima bwacu kandi ko ivyo dufise byose ari yo yabiduhaye. Yakozwe na studio Echo Records ikaba rero ari gikorwa cy'umutima ni mwemu. Ni Wewe ni indirimbo iryoshe message nziza umuziki ukozwe ku buhinga ico bita arrangement musical tutibagiye amasanamu yayo na iteka. Bari bimana rero ni murabe iyo ndirimbo kuri YouTube ya Yannick Yuta indirimbo yitwa Ni Wewe. Raba kandi sangiza ushimire kandi wemere Imana kugendera biciye muri iyo ndirimbo. Shaka kumenya byinshi hamagara kuri 61 ubusa 59 majana 396 indirimbo yitwa Ni Wewe. Wandika Yannick Yuta Yannick uko nyine ucumva YANNICK hama Yuta ni U T2 A na L. Yannick Yuta indirimbo yitwa Ni Wewe by Yannick Yuta. Ubwo rero abantu je kuri YouTube bayirabe pe. Indirimbo nziza cyane ivuga ubudehemuka bw'Imana mu buzima bwacu. Kusemana sine yadukora ibintu byinshi. Imana yadukora ibitangaza cyane. Yadukora ibitangaza. Ubwo rero Yannick Yuta tumuteranege cyane mu mari ivyo ariko barakora pe cyane. Nivyo gospel na sport birajana. Saa 3 zinaze ko iminota igena kuri 15 tubwire kandi ko amazi meza cyane mugomba kwireza n'amazi meza wavi maze musanga hatandukanye na cyane mu boutique no mu alimentation n'amazi ariko ari ku rugero rwa litiro 1.5 ariko kandi ku rugero rwa litiro 5